iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu no yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri uno mwanya. Amakuru tuzagaruka niko biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'igisata c'intwaro ibereye, aho muri ano makuru tugiye kugaruka ku ngingo zaraye zifashwe namwe mu makomine yo mu gisagara ca Bujumbura bivuye ku nama umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yagirishije irabana n'ivy'umutekano. Ni mu gihe bamwe mu banyagihugu bo babandanya gutakambira inzego nkuru z'igihugu ko boraba ko izo ngingo bafashe koko bo kwisubirako. Ni mu gihe benshi mu bahora babeshejwe ko niyo mirimo nabigiye kubagendekera nkuko vyagendekeye abatwara amakinga n'amatukutuku mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe banabona ko ubuzima bugiye kubandanya buzimba cyane ndetse bunakomera gusumba uko bwahora. Ni mu gihe mu nama umukuru w'igihugu yagirishije mu ntara ya Cibitoke abo mu nzego z'umutekano cyane urwego rw'igipolisi ndetse n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca nawe akagirisha inama irabana n'ivy'umutekano. Ubuyobozi bw'amakomine abarizwa mu ntara ya Bujumbura bwatanguye gufata ingingo zikomeye cyane ngo mu ntumbero yo kubungabunga umutekano. Ni mu gihe bamwe bavuga ko izi ngingo zigiye kubabohera amaboko imugongo, abandi bakavuga ko n'ubundi atakuntu bagira babeho kubera ivy'izi ngingo zaraye zifashwe. Reka tubitangurire mu vyavuye muri komine Muha ndetse kandi tuze no kubageza ko n'ingingo zafashwe mu Gihosha, aho naho imoto izofatwa yarenza akarimbi hamwe n'izofatwa irakora amasaha yarenze itazosubira gusubizwa bene yo, ahubwo nabo bazofatwa bahanwe bishimishije. Ni mu gihe muri komine Muha ubuyobozi bwa komine Muha bwaraye bufashe ingingo zikomeye nkuko biboneka mu itangazo ryatewe ku mukono ku munsi w'ejigenekerezo 14 Rusama mwaka wa 2024 na Mustanteri Devota Ndayisenga. Izo ngingo zafashwe ngo kumvo zo gukomeza kubungabunga umutekano w'abanyagihugu n'amatungo yabo rero nizi zikurikira: ibibanza vyose vyerekana amasinema, salle de cinema, aha naho abantu barebera amafilimi, vyose ngo birugawe burundu, nta na kimwe kizosubira gukora yoba ku murango canke mwijoro. Birabujijwe kandi gukina biyari mu kabari imbere yuko akabari gatangura gukora. Birabujijwe ko ibutiki icuruza inzoga ikongera ikicarika abariko baranywa inzoga uwuyiguze azoca aja kuyinywera iwe muhira. Ni mu gihe abadandaza inzoga y'impeke batemere kwicarika bariko baranywa, uyiguze azoja kuyinywera iwe muhira. Abadandaza amafi, indagara nabo bategerezwa kuzidandariza mu masoko, ntibemerewe kandi kuzunguruka mu makaritsiye yagize komine Muha. Ni mu gihe abantu bagura ivyuma nabo bategerezwa kugira ibituro vyo kuguriramwo ivyuma, kizira ko basubira kuzunguruka mu makaritsiye yagize komine Muha. Ni mu gihe uburongozi bw'intwaro muri komine bumenyesheje kandi ko hari igikorwa cyo kugira urutonde rw'abenegihugu baba muri quartier, kubera ko ico gikorwa kizokorwa n'abajejwe intwaro mu makaritsiye. Abenegihugu bakaba ngo basabwe kuzoborohereza mu kubishura ibibazo bazobabaza hamwe no kubugururira ahasanzwe hari impangu zaguma zugaye. Iri ni itangazo ryashizwe ko umukono na Mustanteri w'iyi komine ariwe Devote Ndayisenga. Ni mu gihe kandi mu Gihosha ho ngimoto izofatwa yarenza akarimbi hamwe n'izofatwa iriko irakora amasaha yarenze itazosubira gusubizwa bene yo, ahubwo ngo nabo bazofatwa bahanwe bishimishije. Ibi ni ivyashikirijwe abagendesha amapikipiki aca amafaranga mu kunguruza abantu n'ibintu muri zone Gihosha komine Ntahangwa ho mu gisagara ca Bujumbura. Uko navyo vyashikirijwe n'umukuru wa zone Gihosha, yabishikirije mu nama yagirishije n'ubundi abo bagendesha ivyo vyuma ngo ibibanza bibujijwe biracabujwe kandi amasaha yo gukora ategezwa kuguma yubahirizwa. Uyu arongoye iyi zone iri mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura yibukije abunguruza abantu n'ibintu bakoresheje amapikipiki ko hari ivyapa vyerekana aho batarenga bategezwa kubahiriza. Yibukije kandi ko amasaha yabo yo gukora ari kuva isaha 11 z'igitondo gushika isaha 1 y'ijoro. Yaciye kandi agabisha bazohirahira bakabirenga ko kuva ubu ipikipiki bazoba batswe batazosubira kuyisubizwa.
Ibi ngo bijanye nuko boba baharenga bagiye guhiga igitoro. Umukuru wa zone Gihosha yamenyesheje ko abo banyonga amapikipiki ko bafise sitasiyo zitatu banywesherezako. Izo nazo akaba ari Kilimanjaro iri hafi yaho bita iwabo w'abantu, sitasiyo iri muri quartier Winterekwa aharabana no kwibarabara rya 13 ryo mu Mirango, hamwe na Top 7 iri muri quartier Nyabagere. Bamenyeshejwe kandi ko izo ngingo zose zifatwa ku neza y'umutekano wabo, ngo baca basabwa nabo nyene guterera mu kubumbatira umutekano aho baherereye, hamwe no kurikanura kugira ngo abansi ntibabace mu ryahumye. Ni mu gihe izi ngingo zakomejwe gufatwa na leta kandi gushika kuri ubu ibintu bitorosha be na gatoyi mu gisata cyo kumenyesha amakuru, aho Rajab Ahmed ari umunyamakuru akorera keza.net afungiwe mu iperereza ry'u Burundi. Benshi bavuga ko gukora umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi muri kino gihe uburi hagati yo gupfungwa, guhunga, kunyuruzwa no gupfa. Ivyo biriko biravugwa na bamwe mu bamenyesha amakuru inyuma yo kubona Rajab Ahmed umumenyesha amakuru akorera keza.net amaze iminsi afungiwe mu iperereza ry'u Burundi. Rajab Ahmed akaba yiyongereye ku bandi batatu nabo nyene bamaze igihe bapfunzwe, aho twovuga nka Florian Rangabiye umumenyesha amakuru wa radio Igicaniro, Centre Muhoza menyesha makuru wa Nova Burundi, ndetse na Kenny Claude Nduwimana hamwe n'uwo Rajab Ahmed. Nkuko amakuru uruganda rwa radio Haguruka rwashoboye kuronka vyemeza, umumenyesha amakuru Rajab Ahmed yafashwe kigenekerezo ya 2 Rusama uwo mwaka. Ico gihe akaba yari karafata amasanamu yerekana ingene isoko ya Ruvumera muri zone ya Bugenzi mu gisagara ca Bujumbura yariko irasha. Uyu yafashwe n'abapolisi bari muri ico kibanza, nabo baca bamuha abakorera iperereza. Uwo mumenyesha makuru yarasanzwe ari umuyobozi ajejwe ivyo gutunganya amasanamu, yabaye akirika arakora akazi kiwe ko gufata amasanamu y'ingene isoko ya Ruvumera yari kirasha, aza abona afashwe n'abapolisi. Niko rero gutegekwa kuzimya no kubika ibikoresho vyiwe. Ubwo nyene baca bamushirako iminwe, bamwaka vya bikoresho, baraheza bamwuriza imodoka bamujana mu iperereza ahakorera ibiro bikuru hafi ya Katedrale Regina Mundi. Kubera ubwoba buteke abanyagihugu nka bose mu Burundi muri kino gihe, yaba mu umuyobozi wa keza.net canke mbere n'umuryango we, nta numwe yubahutse kuvuga ibiriko birashikira umumenyesha makuru Ahmad Rajab gushika n'uyu munsi. Kibaje kandi n'ukubona n'ikimenyesha makuru akora kitarigera gicisha iyo nkuru ku rubuga rwacu, ahubwo kikaba cabigiza kamizwe n'ingoma. Umwe mu bapolisi yatanze amakuru yamenyeshe ko umumenyesha makuru ngamerewe nabi, ndetse anasaba gushira habona ayo makuru, ngo na cane ko biboneka ko atari uburiko ararekurwa. Akaba yatubwiye ko bariko baramwagiriza ko bazi neza baturiye soko, ko rero ategerezwa kuberekana, ngo kuko nta kuntu yari kumenya ko isoko yatanguye gusha akazana ibikoresho atabibwiwe n'abariko barayiturira. Bamwe bati uko biri kose abarundi na cane abamenyesha makuru ntibakwiriye kugira ubwoba gushika naho boreka gutabariza mugenzi wabo, nabo bategezwa kwemanga bagahagararira umwuga wabo mu gutabariza mugenzi wabo, na cane iyo babonye ko umuntu ari karazira umwuga wiwe n'akazi kiwe nkuko bitegekanywa n'amategeko. Ni mu gihe kandi habivugwa ko ingendo yo kunyuruza abanyagihugu yasubiye kwimonogoza mu gihugu buri munsi, akaba ata munsi ucijana abanyagihugu batanyurujwe. Ni mu gihe hari umunywanyi w'umugambwe MSD azwi ku mazina ya Gahunda Dieudonné yanyurujwe isaha 8, akaba yatwawe n'abantu bataramenyekana. Uyo munywanyi w'umugambwe MSD yakowe muhiriwe Igihanga Centre muri commune ya Gihanga mu ntara ya Bubanza. Ni mu gihe muri kino gihe rero akaba yakora mu gisagara ca Bujumbura mu bizuku, akongera agataha Igihanga nkuko amakuru dufise abitumenyesha. Gahunda Dieudonné rero akaba ari umwana wa Beda Nteturuye na Ndayahundwa Sylvie. Mu gihe uwo muntu yatwawe nabi kandi imodoka bamutwayemwe akaba bari bayikuye ko imparati yayo, umuryango w'ico kimwe n'abanyagihugu bahigihanga baratabaza umuntu wese yoshobora kugira ico akora kugira ntagandagurwe nkuko n'abandi birirwa baragandagurwa. Ibi bikaba vyaranditswe na Dondodier Kanyuruza abanyagihugu na Dondodier ko kunyuruza abanyagihugu vyasubiye kwimonogoza mu gihugu buri munsi, akaba ata munsi ucijana abanyagihugu batanyurujwe. Benshi rero bagasaba indongozi z'igihugu ko
zokora ibishoboka vyose ingendo yo kunyuruza abanyagihugu cane cane muri iyi minsi ariko haranavugwa ikibazo c'umutekano muke mu gihugu c'u Burundi yohagarara. Ni mu gihe benshi bavuga ko n'ubundi ibi vyo kunyuruza abakozi ari bikorwa n'iperereza ry'u Burundi ndetse n'intwaro gusa, bakama banyegeje ivyo bikorwa bibi baba bariko barakora bahohotera agateka kazina muntu ndetse n'agateka k'abanyagihugu. Bamwe bakanavuga ko bibaye vyiza ahubwo abanyagihugu boja bafatwa bagashikirizwa urwego rw'ubutungane aho kugira ngo bafatwe bajanwe mu iperereza baburezweyo igufwa mu nyuma bazogaruke n'ubundi bari hafi gucikana. Ni mu gihe musanira wa komine Busoni Ngabonziza Richard yakoresheje inama abanyagihugu arongoye. Muri iyo nama rero umusitanteri yaragarutse ku banyagihugu b'iyo komine bama bajabuka mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda kwibayo inka bazijabukana mu Burundi. Umusitanteri yavuze ko uzosubira gufatwa yivye inka mu Rwanda azohanwa bimwe vy'akarorero. Ivyo vyashikijwe na umusitanteri muri iyo nama ntivyaguye neza abanyagihugu nk'uko bamwe muri iyo nama babivuga, kuko abenshi babifashe nk'uko bacafuza kuko badatahura ukuntu umusitanteri yobagiriza kwiba inka mu gihe n'imbibe z'ivyo bihugu zibiri zisanzwe zugaye. Ivyo kandi ngo vyatumye bamwe baca batangura kwinjora muri iyo nama kuko vyari bibashavuje. Inama ikaba yaraciye isozerwa itarahera kuko benshi bari batashe. Aya niyo makuru yaragezwe ko ariko aravugwa muri kano kanya. Mufyonde subscribe canke sabone niba mutari mwafyenda ko kugira ngo mutoja mucikanwa nadushikiriza, musangiza no makuru bagenzanyu rero aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhoza TV Imana bahezagire.